kuva kuri pire kuza muri marambi hariya kuri 13 barisha kuri safi hariya muri pire kuza nka kuri safi imetro asaseka igiciro cya transport ba sekta igiciro cya bakunzi ba JCTV nkuko mubibona uno munsi turi ku bituro by'amabisi aho akamuna karengeje aho duhejeje kugira urugendo ruvuye mu gisagara cya Bujumbura rugana ahantu bita Kisamariro kandi muri Marambya tukaba twaje na bisi ya Van Transport nkuko muza kuyibona muza kubona imatriculation yayo iyo bisi ikaba yariko irarihisha abene gihugu amafaranga 1500 aho tuzi neza yuko ubushikiranganje bwashinze igiciro cy'amafaranga 1350 w'ingurutsa usanzwe wunguza abantu mukoresheje no mabisi be muri ko murarisha abantu amafaranga ngana bise kuba ngafisa amayo kuva muri vile gushika hano mubarihisha ngaha mbeko twabonye amabisi ya Van Transport aca kuri 14 ari kararihisha abantu 1500 mbeko mwe ku mabisi asanzwe muri ko murabikora gute muri Van Transport atwebwe baswa byaje Van Transport ba sekta igiciro cya igiciro leta yemera ku mabisi ni nanga igiciro leta yemera ku mabisi kuva kuri pire kuza muri marambi hariya kuri 13 barisha kuri safi hariya muri pire kuza nka kuri safi imetro asaseka uko mwejeje kubibona twahejeje kubereka yuko n'amabisi asanzwe ari kararihisha igiciro cy'igihumbi n'350 ariko iyo bisi Van Transport kabiri kirarihisha bene gihugu 1500 ari ibintu bibabaje mu gihugu mu gihe umushikiranganje yamaze gufata ingingo yuko bisi ziva mu gisagara hagati ziza mu Marambya aho bita Kisamariro zitegezwa kuriha amafaranga 1350 ariko muri Van Transport bakaba bariko bararihisha amafaranga 1500 ni inkuru tuzobandanya twatuhoreza kugira tumenye ituma Van Transport yashoboye kuduza igashira kuri ivyo biciro murakoze.